Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu abahezagire aho muherere hose muri za mpande zine z'isi. Imana ibagirire neza uyu munsi, umuntu wese agirirwe neza n'Imana, kugira neza kw'Imana kubashikeko. Muri cya kiganiro itegure Yesu araje, ikiganiro mushikirizwa na Ndayizeye Robert, ikiganiro kitwibutsa ko inzamba izovuga, ikiganiro kitwibutsa ko Yesu Kristo azogaruka, ibintu bizohinduka kuri wa munsi w'inzamba, bizohinduka. Bakundwa umwami Yesu Kristo, twame twibaza ibi ku munsi inzamba izovuga. None ko inzamba izovuga ukwiye kumera gute? Nkwiye kumera gute? Dukwiye kubaho tutagira agasembwa, dukwiye kubaho tutari ku mugayo imbere y'Imana. Dusome rero ijambo ry'Imana muri Luka igice ca 13 ku murongo wa 11. Hariho umugore yinjiwemwo n'impwemu itera ubumuga, yaramaze imyaka 18 ahetamye, atashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ku biganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. N'uyu mugore yari afise ubumuga ahetamye, yari yinjiyemo n'impwemu mbi itera ubumuga. Ubumuga ni iki? Ubumuga ni indwara. Ubumuga bushobora kuza ku bwa gisida, bushobora kuza hari ubumuga bw'ibikomere, umuntu akavunika akagira ubumuga. Hari indwara yizana ikatera ubumuga, kandi ubumuga biragabanya umunezero w'umuntu. Ubumuga ntashobora kwama ariko arababara, kandi ubumuga umuntu atama ariko arababara. Rero uyu muntu yinjiyemo n'impwemu mbi itera ubumuga, kunama ntagororoke. Yari yunamye mu mugongo hiwe, hari hamaze kunama. Iyi mitsi yo mu mugongo yari yunamye yigonze, ntiyagororoka, ntiyabona imbere, ntiyashobora kwambara impuzu ngo abegwe kubera ubumuga. Imana idutabare. yarababaye. Yesu aramubona amutera akagongwe, amurambika ku biganza. Turabohowe amubohora ubumuga bwarimo, ahimbaza Imana, acaranezerwa kuko ubumuga bumuvuyeko. Anishimwe n'iri jambo rero. Yesu akubohore ubwo bumuga mugenzi. Hari ubumuga bw'umubiri, hari ubumuga bw'impwemu. Yesu akubohore. Hari impwemu ziteza ubumuga, hari impwemu mbi ziteza ubumuga bwo mu mutima. Ngira mbanze mvuga ku bumuga bwo mu mutima. Ubumuga bwo mu mutima, umuntu akagira ubumuga bwo mu mutima bumuza gusenga. Umuntu akagira ubumuga bwo mu mutima bumuza gukorera Imana. Umuntu akinjirwamo n'impwemu mbi y'ubumuga imubuza gukorera Imana, agahinyika iby'Imana. Akabamwo impwemu y'ubumuga imubuza gusenga, imushiramwo ubunebwe bwo gusenga, imushiramwo ubunebwe bwo gukorera Imana, imushiramwo ubunebwe. Impwemu mbi itera ubumuga bumubuza gusenga, bumubuza kwihana,
bumubuza guca bugufi. Impwemu mbi itera ubumuga y'ubwibone, impwemu mbi itera ubumuga y'ubusambanyi. Imana idutabare. Kamwe impwemu itera ubumuga ugasanga aragoramye mu buryo bw'impwemu, umuntu arahetamye n'ikigoramange. Mu buryo bw'impwemu umuntu arahetamye n'umugarayiji. Mu buryo bw'impwemu umuntu arahetamye n'ikigoromange. Iyo avuze ibikorwa by'Imana arabipinga, iyo avuze gusenga arabipinga, iyo avuze gusenga nta mwanya abiha mu mutima, kuko afise impwemu mbi yamwinjiye ipinga ibikorwa by'Imana, kuko afise impwemu mbi yamwinjiyemwo imubuza gusenga, kuko afise impwemu mbi yamwinjiyemwo y'ubugarariji. Imana idutabare. Yesu akubohore mugenzi iyo mpwemu mbi, kuko twahamagawe ngo dukore ibikorwa byiza by'Imana. Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Twakijijwe, iyo Imana iduhaye gukizwa iduha no kwimuka, ibyumviro bibi katuvamwo, ubunebwe bukatuvamwo, ubugarayiji bukatuvamwo, intege nke zo gukorera Imana zikatuvamwo, kuko izo ni impwemu mbi zitubuza. Iyo umuntu atarihana afise iyindi mpwemu imugera, afise indi mpwemu mbi imutegeka. Ariko iyo umuntu yihanye akaba icyaremwe gisha, aca ahindurirwa amateka, agahindurirwa ibyiyumviro, agaca agira umwete wo gusenga, agaca agira umwete urundi mutima umutera gukorera Imana, umutera guca bugufi, umutera kwihana ibyaha, kuko yakuwemwo impwemu mbi y'ubumuga, ubumuga bwo mu mutima, ubumuga bwo mu mpwemu. Imana idutabare, Imana ikubohore. Aha ntihabuze abantu bari kuhanyumviriza bazi ko bafise umutima mubi, cyangwa umutima ubatera kureka ibikorwa by'Imana, umutima mubi ubatera kudasenga, umutima mubi ubatera kuva mu bikorwa by'Imana, umutima mubi ubatera kuva mu makorale, kuva mu basenzi, kuva mu bikorwa by'Imana. Ugasanga n'abavuga butumwa n'abapasiteri bafise impwemu mbi yabateye, ibatera kureka ibikorwa by'Imana, ibatera kureka urugendo ruja mu ijuru. Iyo ni impwemu mbi y'ubumuga, kuko imaze kubahetamika mu buryo bw'impwemu, kuko imaze kubahetamika mu mutima, baca bareka gukora ibikorwa by'Imana, baca bareka gutinya icyaha, baca bareka bya bikorwa by'Imana. Imana idutabare bakundwa b'Imana, Imana ibagirire neza, Imana igendera umuntu wese yinjiwemo n'iyo mpwemu mbi imubuza kujya mu ijuru. Imana igendera umuntu wese asigaye afise umutima umutera gutiyumvira kuja mu ijuru. Imana igendera umuntu ubwo n'ubumuga bwamuteye ntaba kigororoka mu mutima, ntaba kigororoka mu ijambo ry'Imana, ntaba kigororoka mu gusenga, ntaba kigororoka mu bikorwa by'Imana, ntaba kigororoka mu ijambo ry'Imana, ntaba cubaha abarongozi, ntaba cubaha ijambo ry'Imana, kuko yinjiwemo n'impwemu mbi imubuza kugororoka, impwemu mbi imubuza kumvira. Imana idutabara. Bakundwa, Imana ikubohore ubwo bumuga ufise. Yesu rero akubugire neza kugendere, nawe usubira ugira umunezero w'agakiza, nawe usubira ugira umunezero w'ijambo ry'Imana. Hari n'abandi bafise ubumuga rero buboneka bw'umubiri. Yesu akubohore mugenzi n'ubwo bumuga bw'umubiri. Naho nyene Yesu arakiza ubumuga bw'umubiri, arakiza ingwara, arakiza ingwara iyo ari yo yose Yesu arayikiza. Ubumuga, umuntu wese afise ubumuga, Imana imugendere imubohore mu izina rya Yesu.
n'aya majambo y'Imana yashyize mu mutima wanje kuri uyu mugore yaramaze igihe ahetamye, yaramaze igihe amerewe nabi, yaramaze igihe afise umubabaro, yaramaze igihe yiburaniwe, yaramaze igihe afise agahinda. Yesu aramubona mutera akagongwe, ngo urabohowe ubumuga bwawe. Amen. Nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe. Nawe mukobwa ufise impwembe guteza ubusambanyi, impwembe guteza ubwicanyi, ubusuma, urwanko, inzigo, ubwibone, impwembe gutezanya, uri umugabo, uri umukenyezi, uri umwisore, Imana ikubohore ubwo bumuga ugendana. Imana ikubohore ubwo bumuga ugendana. Imana ibahezagire. N'aya majambo Yesu abahezagire. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. None rero hezagira abantu bawe, abantu bafise ubumuga bagenda mu buryo bw'impemu ubabuhore, afise ubuntu mu buryo bamugena mu bwo bw'umuriro babuhore, kugira ngo icubahiro cawe kigaragare mu bantu bawe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.